Who changed the day? ninde yahinduye umunsi? God? Yoba ari Imana? Oya. Was it Jesus? People say Jesus. Yoba ari Yesu? Bavuga ngo ni Yesu. Abanamba? Well, it must have been Abandi bavuga bati birashoboka ni mu gihe cy'intumwa, ariko nta byabaye. Bibiliya uko imbwira nawe mwene data, ibi ni ibintu bigaragara nk'iryo zuru rya mu maso hawe. Iyo ngiye muri ubu buvugishwa buhambaye, umuntu wese yemeranya nanjye mvuze iby'ubuntu, ukwizera, ibikorwa. Ariko iyo ngiye mu bijyanye n'ibihe n'ibyagezwe, umuntu wese asuhuza umutima ati sinzumva na gato. Antikristo niwe yahinduye umunsi. Mugenzi wanjye ari ngaho uyu munsi havaza atubwire bimwe byavuye mu burongozi bw'ishengero rya Katolika ryera nk'uko biyita ubwawe. Humviriza ibi. Ibi ni ibinyoma kuko ntabwo ibyanditswe bishingira intahe. Nguyu rero uwundi murongozi w'ishengero rya Roman Katolika atubwire. Our beloved father, Pope Leo XIII, mukundwa wacu Papa Leo wa 13 yavuze ko bafashe isi mu kibanza cy'Imana ishobora byose. Our beloved father, Pope Gregory mukundwa wacu Papa Gregory w'indwi yavuze ati that the Roman Church ubwa mbere ishengero ry'i Roma ryasizweho n'Imana yonyene. Kabiri, nuko ishengero rya Katolika rivuga ko ryabayeho ubwa mbere na mbere. Gatatu, ngo Papa niwe ashobora kubogoza abepiskopi no kubasubizaho. Kane, kandi abaganwa bose bategerezwa kumusoma ku birenge. Gatanu, kandi ngo aremerewe n'amategeko kubogoza abami b'amareta y'isi. Gatandatu, ijambo ryiwe nta n'umwe ashobora kurihindura, kandi niwe gusa asubiramwo ingingo abandi bafashe. Indwi, nta n'umwe ashobora kumucira urubanza. Umunani, iri shengero rya Roma Katolika ntiryigera ryihenda kandi ntirizigera ryihenda nk'uko ivyanditse bibivuga. Nakomeje gutanga ishimwe ry'amadolari 1,000 ku muntu wese yonyemeza ko bivuye muri Bibiliya ko bikwiye ko nubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Nta tegeko na rimwe muri Bibiliya ni cyagezwe cy'ishengero rya Katolika tagatifu. Bibiliya ivuga iti mwibuke kuziriza umunsi wera w'isabato. Ishengero rya Katolika naryo riti habanamba kubwo ubushobozi bwanje bweranda nahinduye umunsi w'isabato hanyuma mbategeka ko mwubahiriza. Nuko rero isi yose ica yubahiriza iryo tegeko ryashyizweho n'ishengero rya Katolika. Ikinyamakuru cyo witwa TRI CSSR mu nama nkuru yabaye mu 1884. Imyaka 1000 ishengero ry'abaprotestante ritarabaho, ishengero rya Katolika ryahinduye isabato iyishira ku munsi wa mbere w'iminsi. Ikinyamakuru bise ikirori cya Katolika mu kw'icenda itariki 23/1893. Ikibazo nuwaho munsi w'indwi. Inyishu kuwa gatandatu niwo munsi w'isabato. Ikibazo ni kuki twubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi mu gishingo cy'isabato? Inyishu turawubahiriza kuko ishengero rya Katolika ryahinduye uwo munsi mu nama nkuru yabereye i Laodicea mu mwaka wa 336 inyuma ya Yesu Kristo. Ikinyamakuru cyitwa Peter Garment mu gitabo cy'inyigisho za Katolika inyandiko ya kabiri mu 1910. Ikibazo, hari ubundi buryo bwo kwemeza ko ishengero rifise ububasha bwo guhindura iminsi n'ivyagezwe?
inyishu iyo ritagira ubwo bushobozi ntiryari kubikora aho amashengero yose yemerana nabo. Ntabwo ryoshobora kujyana isabato ku munsi wa mbere w'iminsi indwi kuko nta byanditswe bibivuga. Umugabo witwa Stephen Kennan mu nyigisho za Katolika paje 124 ngo hari ishengero rimwe ku isi rishobora guhindura amabwirizwa yasizweho n'Imana kandi ko ari we ashobora guhanira abantu mu muriro. Akarorero, ugushinga umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Hari ayandi mashengero yoba yubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi wo kwishurwa n'ibwirizwa rya gatatu kuko papa yahinduye ibwirizwa rya kane aryita irya gatatu rivuga riti wibuke kuziririza umunsi w'isabato wera. Umunsi wa mbere w'iminsi indwi ari we Sunday, ntabwo ari isabato. N'umunyeshuri wo mu ishure ry'intango arazi ibyo ko Sunday ari umunsi wa mbere w'indwi. Nakomeje gutanga $1,000 ku muntu wese yonyemeza ko Bibiliya ishobora kuvuga ko twokubahiriza umunsi wa mbere w'iminsi indwi. Nta n'umwe yahamagaye kugira ngo atore ayo mahera. N'ishengero rya Roman Katolika ryahinduye isabato ishira ku wa mbere w'iminsi indwi. Ikinyamakuru cyitwa TNR CSSR cyanditse mu 1893.